ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Nitwa Jerome Kazabukeye, murukurikirane rw'intahe maze igihe ndabashikiriza. Nitwa Jerome intahe yanje narababwiye ingene nize primaire, ingene nize secondaire n'ingene nhejeje muri kaminuza. Intahe rero yanje narababwiye ingene nashinze ishirahamwe ryo gukora ama invitation. Hariho n'irindi nari nababwiye nashinze za politike, ntiryabandanije rikora ariko ntiryafuzwe, ntaco ryagirizwa. Ariko rero ndiko ndakora bimwe vy'ama invitation, ndakora mu masecretariat public, haza guca abantu benshi baje gukoresha amadosiye yabo kugira baje kudepoza baba bazwi. Haraho rero je nabibona nanje nkaca ngenda nkadepoza dosiye yabo. Ndibuka ko nigeze kuronka ibiraka nko muri NSP. Haraho rero je nabibona nanje nkaca ibiraka mfite job kugira ama recense. Ndibuka ko nigeze kuronka muri Istego naho nabironse, vyavaye ko abantu baza gufotoza iwanje bagiye kudepoza, nkaca ndababaza nanje kuba nahise amashuri zaca vyorohana n'ica dosiye bayamaza gufotoza iwanje bagiye kudepoza. Ivyo biraka rero ndabiroyemo kenshi, narabikora ariko mpejeje nca ngira na publicité y'ivyo nkora, ngasanga abantu nagiriye ko bisansuma mu nyuma babaye abakiriya baza. Narabikora ariko mpejeje naciye nakuza ndakora ngasanga abantu nagiriye ko bisansuma kwandika ku mpuzu nk'ibintu vyo gukora ama invitation, ndakora gusohora ibitabo n'ibindi ndakora vyaba bikorerwa muri secretariat public. Abakiriya rero jewe no mu modoka narabaronka, mu modoka tugeze mu modoka niva ndakora abantu bose je nabona ko ari abagenzi banje, nabona ko abantu bashaka kunteza imbere, kandi vy'ukuri vyaramfashije cane. No mu bagenzi benshi mfise abantu twagenda tuganira mu bintu vyo kwiteza imbere, kandi vy'ukuri vyaramfashije. Hanyuma rero hari igice nasimvye c'ingene nagize mariage. Rero jewe nciga muri kaminuza hari igice nasimvye, ndibuka c'ingene nagize mariage nk'abandi bajene bose. Rero jewe nciga muri kaminuza ndibuka uwundi mukobwa twigeze gukundana, turaganira nk'abandi bajene bose akaza kuba ko muri kaminuza niho natangirira kwezi hanze muranda kusobanza turaganira umuntu rero telefone tuvuganya nsorera. Ndibuka kabiri kaminuza yifutse nibuka gatweze nubwene erega ushobora kutamenya ko uheruka mfise umushatsi, aca arambwira ndibuka kabiri ngwega ngo uzomera mu gihe c'urukundo. Rero n'umushatsi muramenya ukuvuga ibitangaza bishobora gukoreka video singwega ngo byaba rero uzomera hama rero mu gihe c'urukundo rero n'umushatsi muramenya. Hanyuma uvuga ibitangaza bikizwa nasenga muganga bari ndashaka ko nzokora kuwaje. Nahise ikibazo nuko numva bari barambwiye ko umuntu aje karasengera nk'umufasha ndetse n'umugore ushobora gushiraho ikimenyetso. Je rero nafashizeho ikimenyetso, umukobwa azonzanira ukobwa cyangwa ushobora gushiraho ikimenyetso. Je rero akakinzanira hama kakima cyangwa azonzanira ukobwa, ariko nanje nkaca mu mbavu akakinzanira ukunda hama ndakunda umwana w'umukobwa araho. Ndibuka nyene sengera abantu b'iwabo bagakizwa, naje nk'ikizwa naje nsengeye mu miryango barakizwe, n'abamuntu nababwira nsengera turi kw'izamu n'abasengeye iwabo baca bakizwa. Ni ukuvuga ni uruhererekane, umuntu washinze intahe nziza igenda ifasha n'abandi. Rero iyi ntahe y'uno munsi rero ndaza kubabwira nyene kugira mariage hamwe rero ngene ntafe yashinga ikinyamakuru kibagikana kubabwira nyene. Hama rero umukobwa dukundanye tuganira duhure gusenga akimutwe nyene nabona ukuntu aca umunyeshuri. Rero nzomurindira aheza amashuri duhure gusenga, nta bintu vy'ivyaha niyumvira n'uwo mvuga ntizomureka niyamara guheza amashuri tuzokubaha. Ariko kubera Imana izi ibintu biba biri imbere kurusha ivyacu, nari nayisenze nayihaye ikimenyetso. Mw'ijoro narashobora kurota nkabona hagati yatwe nawe imbere yanje nkabona ngo ariko aragenda, hariho ikiziba kikavamwo uruhu hagati yatwe nawe imbere yanje kikavamwo ikiyaga kikaba kiragenda. Hashitse hirya rero nkabona ngo ikiziba
kikamusezera uwo akagenda hama ikindi gihe ndibuka ndiko ndasenga ndasenga mugabo mw'ijoro ncabona ikindi gihe mbona ngo duhura na wa mukobwa ngo agaca ndamutsa n'impundu nyinshi cyane biba by'abandi b'abakobwa mwamubona bagira sinzi ko ari agahinda nuko ari urukundo Joseph arimo amarana umwanya munini cyane bakundira nyinshi cyane biba by'abandi b'abakobwa umuntu yaba akorera umuntu bamenyeranye bahura ariko je nabirose nagenda gusenga ubwo twaca duhura agaca ngwa mu nda umuntu yaba akorera umuntu bamenyeranye ubundi munsi nkaca ndota mbona ngenda gusenga turiko turaganira ngiye gusenga byaca bigenda kunyira nabirota mbona ubundi munsi nkarota ngo ngiye nkabona ngiye gusenga byaca kundaba mu nyuma nkabona ngo imodoka ngo ziriko zica hagati zirenga hanyuma rero waca kundaba ca ndamusezera mu nyuma nkabona ngo imodoka ngiye gusenga hagati zirenga numva ico nyene Imana yamenyereka ko bumwe butoya n'ibindi birenze binini bishobora kuba ngiye gusenga nk'ivyo bikarengana mu nyuma nkarota mbona ngo turiko turavugana nkaca mbona umukozi w'Imana ngo ari inyuma yacu bikarengana mu nyuma nkarota naje gusenga mbona turiko turavugana ariko arambwira ibintu nkaca mbona umukozi w'Imana ngo ari inyuma yacu bikarengana ubwo nkabona yuko ivy'Imana imbwira bishobora kuba namwe bikomeye nari narahaye agaciro gake nkabona bishobora kuba vyogenda yuko nk'uko nyene bishobora kuba mu nyuma rero agaciro gake nkabona ndabona yuko Imana idashaka ko uwo muntu tuzobana niko rero mfatanye reka basi kwitambuje yuko reka Imana idashaka ari umundi nzenze wiwe nawe turakundana niko rero bafatanye muheba avuga nti Imana ko yamundajije reka tugire nkundane ubundi nyine twasengera hamwe nawe turakundana ndamuhesha muheba ariko hagacamo nkabona ndiko mw'ijoro nyine ngo je n'umuntu asenga ndi umuntu nigeze kumara n'iminsi indwi ndiko ndasenga nsenga imbere y'Imana ndahana mw'ijoro itabona abantu hari n'umuntu abicunze wenyine nigeze arampahana ndasengeraho iminsi indwi ntajya nanyu umunsi wa gatandatu niho nagize akarabyo k'amatara n'umuntu abicunze ku munsi w'umucawe ico gihe nahaboneye vyinshi umunsi wa gatandatu niho nagize nahaboneye inguvu nyinshi nari umuntu asenga cane hanyuma rero ntibagiye kubabwira ko nashizeho ikimenyetso imbere y'Imana yuko ari umuntu nshaka ko azompa hanyuma rero ntibagiye kubabwira ko nashizeho ikimenyetso ntarakundana na wa wundi nawe hari ukuntu muri Panekoti akenshi nta bantu bashira mu ndirimbo rusange ntarakundana na wa wundi nta muntu bashira mu ndirimbo kuririmba indirimbo rusange Panekoti ariko jewe nagiye mbona basomye bavuga ati n'abantu bizewe kuri ishengero bazoshobora atari kuririmba ariko usanga jewe nagiye mbona bashizemo rero ku mutima nibwira nti ubu rero yaho kuvugira ndayironka henzovu mu mutima nshashikamo yuko ntazobura uko bashizemo rero naratima Imana yuko bora nzotwara arizoba rwamuntu yampaye ca gitabo c'igiswahili yuko ntazobura uko ati ninagenda ntarigura uwo bahanze ari umukobwa azobona yuko je nta kintu mfise akagira ngo akakimanya ninagenda camenya ko ari uwo Imana impaye tuzobona nkagira ico kimenyetso ariko mu mubiri w'intege nke nkaguma ndondera abantu dukundana camenya ko nababwiye rero turakundana n'ababundi umukobwa nkagira ico kimenyetso ariko mukundana w'intege nke nkaguma ndondera abantu ndababwira n'umukozi w'Imana yuko je rero nshaka kugira mariage ndibuka n'uwo mukobwa yigeze kuza ahantu ubu n'umumama yigeze kuza ahantu nawe muri ghetto canke ahantu nari kanze n'uwo mukobwa yigeze kuza turi babiri imvura iragwa guhera amasaha y'itanu irashikana saa kumi muri ghetto rero nari naramenye abantu kamwe imvura iragwa yuko umuntu udashaka ko mugwa mu vyaha umuhagije nari naramenye yakicanga akaca intanga nkagaca nk'imeza canke agaca yuko umuntu udashaka ko mugwa ndamushira nkariya rero turaganira ubwo imvura irahitana saa kumi tuganira tutigeze tuja muri ivyo bintu uvyumva neza iyo imvura iragwa munganye babiri umusore w'imvura irahitana saa kumi ntihari kubura ibintu tutigeze tuja muri Yesu atahaba Imana irahaba imvura iragwa munganye babiri ko nari niteze kuzokuba ntihari kubura mu gihe nyene Yesu atahaba Imana irahaba ndabifata uko nararindira rero umukobwa ko vuba ntiko dukundana akababona ndirimbana ntagira
kugira yakuvura buriya umunsi umwe nzohavamo hama iyo kuvuna ndashaka ni wa mucisha ku kidodo naguma rero namwerekana naguma nishyize inyuma ibintu bya mariage ntavyumva uko twobigira vuba ariko turatangura turavugana mu nyuma rero sinzi ibintu byahapfuye naguma nigize inyuma ya mariage ntavyumva uko twobigira vuba ariko turatangura turavugana mu nyuma rero sinzi ibintu nyine byahapfuye mwumva nyine muzobana bivyumva ariko kandi ikindi naco nta cakiri nyine kimenyetso cyane bwawe hari ibintu nyine ariko nkikundana n'uyo ndibuka yuko nigeze kubona mu ijoro ndabona abakobwa babiri kimenyetso numva ngo ujya n'umugore wawe ariko nkikundana n'uyo ndibuka yuko nigeze kubona mu ijoro namuraba mu isengero nkabona umupezane ujya n'umugore wawe Imana inyereka ko uno mutwara bipfuye ko namuraba mu isengero nkabona hanyuma biba ngaho mu nyuma rero wa mukobwa nawe turavanye sinavyumva twaramaze kubibwira n'abakozi b'Imana n'abavyeyi bababwiye mu nyuma rero turavanye ndavuga nti twaramaze kubibwira n'abakozi b'Imana n'abavyeyi n'umukobwa uwo ari we wese ashaka kugira mariage nigeze kumva agakuru k'umuntu yigeze gusanga avuga ati umukobwa ashaka kugira mariage naze tugende rero umugabo nigeze kumva agakuru k'uburyo yigeze gusanga mariage ko nyine atarazi fiancé yibaye nanje navuga nti nimba ari ivy'Imana rero naze bibe vy'ibimenyetso ko vyatevye reka rero jewe mvuge nti uwo nzobwira Kenya nimba ari ivy'Imana yaje bibe vy'ibimenyetso ko vyatevye nari numva reka rero ndibuka nifise umugenzi nagisha inama uwo nzobwira ko umuntu atagisha inama baba bafise ingorane ndibuka nagisha inama umuntu kenshi nakora kumubwira ingorane afise nkumva nyine yagisha inama amashuri nayahejeje akatsinda kenshi nakora kumubwira ingorane ndagakora icyo gihe nababwiye ko nari nkora akazi k'izamu nogana nkora ku murangazi nari mfise amafaranga niko nababwiye icyo gihe nababwiye ko nari nkora akazi k'izamu nogana nkora hama nari mfise amafaranga mu nyuma niko nababwiye buryo nahise kwiye amahera hari hama ntabwo atari menshi cyane mugabo umuntu yegereje mu amajana ane y'amarundi mu 2019 gutyo urumva ko yari amahera menshi ntabwo atari menshi cyane yegereje mu amajana hama wa wundi turahebanye gutyo tuhebanye nafashe yuko umuntu tuzohura akavyemera hazoca hama abo umugore wacu nagiye ariho tuhebanye nigeze gufasha yuko umuntu tuzohura akavyemera ndabubwira ati shajewe nagiye sinzi umuntu yaramunyeretse ariko arambwira ati bukeye yaramunyeretse bukeye banagiye rero jewe ndashaka umugore sinzi umuntu yaramunyeretse ariko twoba ariko arambwira ati umubwire bukeye yaramunyeretse nanje umva namubonye ejo ngiye bukeye ndashaka ngo sigombe umutwe hama umuntu arambwira ati reka rero reka tubanze dusengere umva namubonye ejo ngiye kuwa mbere aha rero nyinshi kuwa mbere wa mbere twari twavanye nabo Imana yari yaramumbujeje hama ampa rero inyinshi kuwa mbere kuwa Mungu ko bafise abagenzi baca ahantu nari banze akabajene nk'abatanu twari dufise umugenzi sinzi navuga umugenzi ariko nyine twahora tugasenga abagenzi nyine twarakundana cyane baci wanje rero baca barasenga hari n'umukobwa sinzi navuga umugenzi ariko nyine twahora tugasenga nk'umu yera acamanukira umwe muri bo acamanukira muri wanje avugisha avuga kuri wa mukobwa aramuvugishwa ko nanje rero ncanda nk'umu yera acamanukira ndimvira uvyimvira acamanukira muri bika none avugisha avuga kuri wa mukobwa aramuvugishwa iki Imana nanje rero ncanda toca ndimvira tuvuga ko natwe avuga kuri uwo mukobwa gusa nyene mbera nk'umuntu bipinze mu mutima nkiriko ndavyimvira wa mugenzi wanje Imana yacamwa anza numva mwe muyeraraje nyene hewe uriko wiyumvira gute nkiriko ndavyimvira uriko wa mugenzi wanje Imana yacamwa anza numva mwe muyeraraje amaso ariko uzopfa wiruka ntaco uzopfa ufashe fuka musenge nzogoheze ake wiruka umva Imana amasezerano yuko nifuka musenga Imana izomuzenge nzogoheze ndakutize amaso Imana kuwa mbere mfise rendez-vous ahubwo nahise zibiri hariho ubundi bari bambwiye ngo yakora muri ndebasha muri Sanga kuwa mbere muri mituweli ahubwo nahise zibiri yagomba umuntu agira ngo yindangire connecte kuwa mbere hama tuvugane muri hamwe n'uwo rero naca kubaza nari nandeye nariko connecte kuwa mbere hama hama numva nyine hamwe n'uwo rero naca kubaza ijambo ndatsinzwe n'ijambo ry'Imana n'ivy'Imana imbariye yuko impare
ndabaha isezerano yuko navuka mu ngasenga imana izompezagira ndatsinzwe n'ijambo ry'imana n'imana mu masengesho nyine ndabaherekeje ca telefona wa wundi twari dufitanye randevu ku wa mbere azoja kunyereka uwo muntu ndamubwira nti ubwo randevu irahindutse hariya hasigaye ikibazo ca wa wundi rero dufitanye mw'ijoro yo umwe ku wa mbere ca rero ndasenga imana hariya hasigaye ikibazo ca wa wundi imana izomfashe kugira ngo yo umwe ku wa mbere uwo muntu sishaka kumubwira yuko bijya wabwiye ariko ndashaka bizomuvemo avuge ko kino bidakunda ashaka kumubwira abari bo bimushira masaa 10 rero cyane byukana gisengera cyamuvemo tawe nasenga vema ndasenga imana yanyumva abari bo bimushira imana yanyumva masaa 10 rero cyane byukana gisengera cyagenda saa 6 mvuye nikoze amakorera ndagenda imana yanyukanya mva nta n'indwi zibiri ngazejeje ziheze tuvuganye dutanga kumenyana twapanze mariage nawe yambwiye ati twako dupanga yuko azovanisha ngiye ko nawe ahebanye n'undi muntu donko yakundana n'umuntu hama nyamukaza kubona mariage nawe invitation twako yabaye desi nanje nari mbaye ngiye ko nawe ahebanye n'umuntu donko yakundana tutari twumvikana hama nyamukaza hanyuma ndamubaza mbega nta kintu cavuye ku mana nuko nari mbebanye cyangwa ati shati ntaco atikira hanyuma ucago mbega jewe numvise ikintu cavuye ku mana numva nyene birugaye n'ivyo ntaco atikiretse ko mu cana nje nafise amakuru jewe numvise bandanye usenga nanje ngiye gusenga nyene nanje imana izompezagira nawe izoguhezagira ca rero nanje ngenda gusenga nkumirije nanje imana izompezagira inshuti bagenzi hariho abantu basenga bagize kavuga ngo nanje niko nasenze imyaka myinshi nasenga ngize ko uriya muntu bagenzi hariho abantu basenga bagize umuntu uwo muntu kavuga kugenda akoresha no gusenga n'ibintu bibiri bitandukanye rero ntabwo nari nizeye imana ijana kugenda akoresha ishoboye kumufasha adashobora kubana no gusenga ariko rero ntabwo nari nizeye imana ijana ko ishoboye kumufasha adashobora kubana ntafunze amaso ariko rero imana nakumanyine ndarira kuvuga ndahumiriza ndavuga nti imana niyamugore y'amahirwe nzomutora niyamumuntu ameze ukuruhuka umuzungu nzomutara ntigikura imana navuga nti niyamumuntu afise ubumuga canke inkamuri uwo wizoma wese je nzomutora navuga nti hanyuma rero uwo wizoma wese je nzomutora candaro hanyuma rero abakobwa nigera kubona nk'ikundana wa wundi zamona yaje yambaye impuzu nyene z'ubugeni imana abona umugabo yambaye zera aramuhaye avuze ati iyi ni kado impuzu nyene z'ubugeni imana abona none yambaye zera aramuhaye avuze vyacu iyi ni kado aragarutse kandi none bijya n'ivy'imana mva bibaye kabiri ndabibonye inzozi cadasenga imana ndasenga imana mva bibaye kuko nabibonye rero ntabwo kumvugisha tuvuye gusenga imana ndasenga n'umugenzi wiwe kuko nabibonye rero ntabwo kumvugisha ndamutsaho tuvuye gusenga rero akumva wowe ngira ngo yavuga ati n'umugenzi wiwe wundi ariko nta jambo nari bwavuge nari kuko kubera iki ntabivuze kubera hari ikimenyetso nari narashize imbere y'imana ca kindi cavuga ngo niyo umukobwa yanzanira hakovu kubera hari ikimenyetso nzoca nemera ko ari cyavuga ngo hama mbone ko niyo umukobwa yanzanira afasha wanje nzoca nemera ko rero ndarindira hama mbone ko kwemera ko ari we mufasha wanje aganira mugabo nkavuga niko nasenze nkumirije bityo akaba ari we nabonye nk'ubu nkaba nkibandanya nsenga nta wundi mukobwa jewe gusohoka mugabo nkavuga niko nasenze nkumirije uwo mugabo ndarindiriye imana nimba ari we ntamucaye cyane sinyakibona munyuma rero ndavuga nti none iminsi iriko iranjana mugabo ndarindiriye imana nimba ari we ntamucaye ndashaka kurokora ubu rero cyangwa rero nterereza amasengesho hari n'ubu mu kibazo uzoterereza amasengesho hari abantu bazi gusenga imana bakayihamagara hamagara muntu wabo nterereza amasengesho hari n'ubu mu kibazo uzoterereza amasengesho hari abantu imana acako kugira ngo usenge ndabwira n'abandi bangaha ngo twari batanu umunsi umwe ndababwira nti iyi tariki je ndiko ndasenga kugira ngo imana ikirera n'abandi bangaha uyu muntu namwe mbona nimba ari we
jewe mazi vuge nti nimba atari we nabone imana ibishiraho ndatereza amasengesho niyo mukobwa rero nawe nari nagiye ntegera nimba atari we nabone sinigera ndamubwira ko ari we ndatereza amasengesho amasengesho niyo mukobwa rero nawe nari nagiye yanyeretse sinigera ndamubwira ko ari yuko imana amasengesho kwa kangahe bone ko ari oya no hanga amasengesho nari namaze kubona ubwire hanga amasengesho nari namubwiye nti rero waho nari namubwiye namaze kubona zanzotse mbona nk'ikari iranye hanga amasengesho nari yarabwira imana ya mama katolika nari namubwiye rero James amasengesho kubisengera nimba ari byo rero vyukuri imana bishiraho ntirenda afise amasengesho ni kuwa kabiri James amasengesho nabwiye kuwa kabiri sinibuka itariki navyucanereza n'amasengesho ico gihe twasenze ngo tugatanga twese tuja kuri ico gihe kuwa kabiri yoba imana yamumpaye cyangwa isengesho cyo yakumva tarayi ubwo rero turasenga iryo joro ndibuka yuko nacengeye kwa Imana ijoro yakubona ubwo rero turasere etaje ndamanutse ndahasanga ahantu ari yari umukuru w'ugwaruka nubwo yari umuyobozi w'ugwaruka ahantu muri etaje agenda amubwira ndahasanga ahantu ari James umukobwa yari umukuru w'ugwaruka ariko jewe nari nasenze Imana y'umfu ndayibwira yuko James umuntu tuzobana azompa Imana y'umfu umugabo uwo muntu dukundana nararavye ati nareke namiyoko kandi tuzobana nyene nzomusigurira abana ko ndirimba umugabo ishengero ntakindabafise umva nyene nareke namiyoko narindi yico nyene namusigurira iciye muri wa muntu irambuye ati none ishengero nimba waramukunze ifu bimenyetso wirwa arasaba n'ivyiki ntimugenda ukamutwara muri wa muntu irambuye ati none ubwo ikimenyetso kivanyweho muri iyo nzira nawe rero yari yashizeho ikimenyetso rero mugenda ukamutwara nawe yari yashizeho ikimenyetso yavuze ati ijambo aza kumurikira muri iyo nzira nawe rero azorareka ibyo wamuhaye arasenga Imana mu ijambo ry'Imana cyane yantumikira ijambo aza kumurikira nanje cyane ndabaye ubwo senga Imana turasenga bukeye cyane mu ijambo ry'Imana nyine nahamwe message nanje telefone cyane mvuze ubwo icitezwe twasenze ikindi kiba citezwe ijambo ry'Imana nyene nahamwe nicyo jambo yarose cyane bimubikira ubwo nawe abona iryo yari yaronse nawe ubwo ciwanje ikimenyetso kiba kiravanyweho hama nawe arakire yaronse nawe nuko ubwo ciwanje ikimenyetso turatangura rero ko ndamubwira ubwo ntiyari kuvyanka kuko Imana yari yabayemwo kandi yarakoze tangura ko ndabimubwira gutegura mariage kuko ni birebire ivya mariage cyo tutangura gutegura mariage byabaye birebire ni birebire ivya mariage reka ndabice mu masonga bya mariage kandi ndabice mu masonga kuko gutegura ubukwe ntabwo byari ibintu byoroshye nababwiye ko twagihengira ngo habi byari muri 2009 nababwiye ko tugira tugire mariage mu kwa mbere nababwiye mujya ntaheze yuko mu kwa mbere baciye bavuga mu kazi ngira mariage mu kwa kane satani we ntiyashaka yuko ngira mariage mu kwa mbere ariko baciye bavuga Imana iri mariage mu kwa ntabwo projet ya mariage ya satani we ntiyashaka yuko ngira mariage ndibuka yuko n'amafaranga y'inkwano urumva ko akazi uhembwa 180 n'ibikina yari amahera menshi ndibuka yuko n'amafaranga y'inkwano z'ico gihe akazi ntarondeye nyine amafaranga ndibuka ndonse umuntu yaranguranye amafaranga muri iyo nkwano z'ico gihe ndawutwaye muri banki bwa sindawonone nakaje ku Metro Bank n'ugurutse kuri Ndabika ko sindayabonye baravye kuno nari nanje barabya sindabona ngana bavuga ati ngana gasubutse ndaje abantu mu afarize ngo baravye n'umuntu nari nanje anishinge yuko gihugatsa ko ati ngana gasubutse aho kantu karambabaje kubona bandavye igihagararo kavuga bakabona neza ko ntari gutunga amafaranga muri yo turagenda muri mariage bakabona neza ko ntari yabayemo ibitero byinshi harabayemo ibintu by'uko turagenda muri mariage ariko abantu bakoze Imana bakadusengera yabayemo ibitero byinshi
harabayeho ibitero byinshi cyane twaranashyize ku rupapuro ndabona ngira ngo ibitero ibiri mirongo n'umunani ndatabona ntabwo mabwira abantu bagira mariage burya satani ntabwo akundira atera mu buryo atabashaka yuko abantu bagira mariage baryohewe hari abantu bumva mariage bakumva umengo nko kuja mu itera ibintu byogenda bikororotse ariko ntabwo byagiye bigororotse nubwo hari abantu yari mariage no kuvuga satani arwanya ibintu by'Imana yarwanyije rero ariko ibintu ntabwo byagiye bigororotse iyo rero igikorwa c'Imana satani nicakwanya nico gituma rero twagize uburuhe bwinshi mu gutegura mariage ndibuka yuko yigeze kumushingira intare ndamubwira ati imodoka yampakije bari mu voiture irasimba ikica hejuru ku yindi modoka kuri Pasteur irasimba imbere yayo ariko yari muri Pasteur hama Pasteur isimba imodoka voiture ikiguriro nawe yari ku muryango nyene yari muri Pasteur aho Pasteur Imana iramusama ati nawe yavuye mu muryango yasimvye yinde agashika mu iyo sene yavuga ko Imana yose atakimusama ati ukuntu yavuye icyo gitero mu bimwe nivyo byo n'ivyo by'ukuriyo sene gushika no ku munsi wa mariage imodoka twari twize cyo gitero zaboneka nivyo turageza ibintu byo mu twifotoza karaba mu fotokanya twize kaza amarira kuko atagira se n'ibiki agaca yibuka byinshi atarifona abavyeyi ngo mu modoka yari yaje habaye ibintu byinshi rero gushika naho tugide ko tugira ubukwe kamera amatara aracika yaba kamera barifashe gacagiye cyose atakara n'umunsi n'ufise ariko Imana ishimwe ko amatara aracika neza yaba kamera barifashe gacagiye cyose atakara turiho ariko bikoze Imana ishimwe ko satani neza atashaka ko tubaho ngoma nabwire ko iyo uri kugira mariage canke tubihurira ibikorwa kanaka so kuvuga yuko kubera Imana bishyigikiye hataba mu bitero ahubwo biraba byinshi cyane ariko kubera ufise icyo bavuganye n'Imana kigashoboka yuko kubera Imana bishyigikiye bigatuma ubaho ahubwo biraba byinshi cyane ariko kubera ufise icyo Imana rero yabaciye ngwanira mu kwicuma turageze bigatuma ubaho hama witikiye Imana kwa gatandatu n'ukiri mu kakazi Imana rero yabaciye ngwanira kwicuma cyashinga cyashirahamwe nababwira ko gukora ama invitation twabandanije rero narababwiye ingene gushikana na 13 narose formation muri entrepreneuria twabandanije rero narababwiye ingene gushikana nashinga ishyirahamwe gatatu narose formation turabahuriya twari dupanze ari ku Musaga ubwo Imana nyene idufasha kubana n'abantu neza turatunga abantu mu nzu n'umugisha bimwe byaratubabaza ibindi bikanana nawe yapfa mu kazi yari mu kazi mwengo twatanze kumenya mwenga akora akazi yahembwa femi byaratubabaza ibindi bikanana nawe ushobora kuyagaya kuko Imana nyene nayo namusabye nubwo yanasabye Imana umuntu yari yavuye ku Mana mu nyuma twaramenye niya kuyagaya kandi kintu Imana nyene nayo namusabye nyuma yanasabye Imana Demikenzi mugabo yageze ku rupega ijana twaramenye niya yego nanje ninjeza nk'umuriyoni ngira ngo urenga kwezi muri ya kampani wanje narashinze yuko amastation nanje ninjeza naguze mu parcelle bicana 14 ya kampani wanje nari nabemereye rero mu ntango y'ino video ko ndababwira ukuntu naciye ntangura ikinyamakuru Itara Burundi hari na benshi rero mu ntango bashobora kuba babemera ubunyene ko ari cyo wanje kiye rero mu kugishinga rero ndibuka yuko uko nagenda ngira amapipi hari na benshi niko nagiye kuba babemera ubunyene ko ari cyo kuri site kiye rero mu kugishinga rero ndiye mu kashaka mu Rwanda ngira amapipi niko nagiye GMPI kuri site ndagenda ndababwire ko nshaka kwamamaza ikinyamakuru nshaka mu Rwanda baca amafaranga menshi cyane bayese ngo sinye ko bari amafaranga ngo bajana ndagenda ndababwire ko nshaka ku kwezi kugira igume ko baniyeri yawe ariko nanje cyo turanegosia ndabaha service nabo bama service barashirira ko ku kwezi nanje cyaza ndabakorera cyo turanegosia ndabaha service nabo yaba barashirira iki ubwo tugira icyanzu de service ntangura gupubliya kuri cyo kinyamakuru nta bakiriya nigeze mbona ariko ako kantu kuko banyetse amafaranga menshi nabonye n'umuntu amafaranga yabaza baniyeri yo hejuru ni kugira nta bakiriya nigeze mbona ariko ako kantu banyetse amafaranga menshi nabonye n'umuntu numva harimo business ariko kugira ngo bimare mu mwaka
ndatangura kumva nanje ukumva harimo business ariko akaka amafaranga nkayo nanje ndabikora gute niba gutangura rero kwiga amakode nanje abantu b'abadeveloperi barabizi nshimira n'umuntu yampaye kode za mbere nize niba gutangura rero kwiga amakode Elvis ndanamushimira ndanamutuye n'umuntu yampaye kode za mbere ndanamushimira cyane barashaka ingenzi yarampaye inzira yo kubaho ntabwo yo kugira coding rero ntangura mu 2014 ntangura barashaka gukora code yarampaye ndayikora HTML mbona mpoze page mbona biraci ubundi mvira none bigenda gute kugira bije kuri server ndayikora HTML mbona mpoze page mbona ndabikoze site yabayeho ubundi mvira insina no yita cyane gita itara Burundi ndabikoze cyagira site yitwa itara Burundi ndumva none kugira ngo site yene utanga amakuru nuko uba wagiye muri sense itara Burundi ndavuga none cyane rero muri sense ndandike ndavuga ko nshaka gukora kuvuga ko wagiye muri sense ni site nashinze cyane gishishije yiwanje uko nitwaje ko cyane ko passion yiwanje ne bayumva bobo babona yuko ndiko ni site nashinze gishishije yiwanje mu bindi ariko jewe nanje ntazi numva mu kintu cyo kuvuga bobo babona abandi baca amafaranga reka nanje kugenda yaca ndabikorera ko ndagenda naje ariko jewe nanje napanga ahantu wa muntu nabona abandi inzu nyene ibiro vyo cyo gukora ariko ncamwizamo na vya bindi cyo kwimprima ama invitation ubwo ntazo nyene abantu basonyitara kundi kera muri ncamwizamo na vya bindi cyo kwimprima 14 na 14 ndabashimira kuko mwaranyereka yuko mubikunze amakuru mwarayasoma bikagenda neza nuko rero kuko mwaranyereka nsubiye inyuma 2007 narinjiye mu ishyirahamwe Fokote gukorana hagati y'akazi na muntu batugisha formation y'amezi 6 kugira twinire ndarinjiye mu ishyirahamwe Fokote na groupe na rimwe ariko ndagira igihe batugisha formation ntavyumva neza ibyo kuba mu ishyirahamwe ndanabwira n'uko wajya ni burya rero n'ishyirahamwe nasanze ariko ndabyagiye iki namaze gukina ntavyumva neza ibyo nasanze ari mu meze nk'abwira n'uko ndamusigurira rero nyumva ndanabivamo nyine kuko hari ubuhanuzi nagiye ndonka bumwe bwamaze kuja mu mashyirahamwe ndabivamo n'igihe c'imyaka nyumva ndanabivamo nyine hari ubuhanuzi nagiye ndonka bupfuye bwamaze kuja n'itamu cyo gusenga nasenga amasengesho y'iminsi 3 iminsi 4 narababwiye ko nigeze gushika no ku minsi 7 amasengesho ngetra nk'isengesho ndimo nibuka nigeze gusenga narababwiye ko nigeze kintu neko ndasengera neko ndasenga nyene akuntu nyene n'ibyo zose zigenda bisanga ibyo cy'uko neko ndasenga abantu bitwaro neko ndasenga nyene akuntu nyene n'ibyo zose nigeze gusenga gufata mu mutima yuko nzomara iminsi ndiko ndasenga ine hanyuma ku munsi wa kabiri numvise gusenga cyane yuko ubundi muntu w'umugenzi wanje yambwiye ko iyo Imana ishatse kukugaburira ishobora kukugaburira indya zidahuye n'izo abasanzwe bari umuntu w'umugenzi wanje yambwiye ko iyo indya zo mu mpera ishatse kukugaburira nanje ndashobora kukugaburira indya zidahuye n'izo abasanzwe bashonje iyo indya zo mu mpera byanse nanje ndakuja inzara yinshi nabo kapisi yaje gusara nkuko nashatse kapisi yitanga byanse kumanuka ndenganya ishyize mu myaka acuruzi yajya kuza irambye ati wasabye reka rero cyanamucika ndenganye ishyize mu myaka iza mutima irambye ati wasabye reka rero nuce ngahe cyangwa se gusengera ndakinze cyangwa cyangwa amakoti yo mu myaka amanuka no kuyahawa cyangwa katazi cyangwa amakoti cyangwa amashami kandi yose ndakata kudafunze asejaje cyangwa Imana kugira ngo inyereke yuko ariyo ndibuka tugiye gusenga mu myaka abandi bahari bashaka kubyibuka Imana kugira ngo inyereke yuko ariyo nawe avuga ndibuka tugiye gusenga mu myaka dufite umutwari bahari bashaka kubyibuka dusengere byiza umukozi w'Imana Imana nawe avuga ati haje kuba dufise umutwaro tuzasenga ati n'Imana byiza twiyera amasengesho Imana haje kuba yanzanye tugabo kandi yazasenga numva Imana ishitse kitoto atari amasengesho
iminsi yahera ugusenga rero nabonye ari ikintu cyiza cyane yamwigusha muri muntu atari muntu nyene y'ahandi hantu iminsi kumva ko ufise ugusenga rero nabonye ari ikintu cyiza cyane kuko bigushira muri kabari muntu nyene y'ahandi kumva ko Imana iba yambaye ikora bitanga Imana ikaba ibikorera nanjye ikugiriye neza twagiye tubona Imana itungana y'umusenge Imana ufise Imana ikora bitanga ese turi Imana ntugitora abantu utasize Imana yego Imana ishobora gusenga ikoresha ufise ikibazo ubanza usenga turi Imana ntugitora abantu yego inzira y'agakiza y'abaranije ikoresha ariko niyo tumaze kuganira yacu nabakinyeza cyera cyakina mu nzira y'agakiza y'ababandanije niyo tumaze kuganira yacu numva nabakinyeza cyera cyakina makuru nacu rero hagata niho nagenda kwandika hanyuma kwandika ko ibintu bya perezida kane petero mu nziza y'abakuye gatatu niho nagenda kwandika njya kubyandika ko ayandi maradiyo batayaturanye baturanye petero mu nziza y'abakuye bose bafite jewe njya kubyandika ko ayandi maradiyo batayaturanye baturanye nyine bari bazi ko batatu twandika cyangwa rwose ariko byajyana muri jewe banjye bariko byabaye yuko ari gukonsulta bari bazi ko atari twandika cyangwa byanditse ngo byandika ko umuntu bazotwegera akaga uburundi ko ari umukonsulta nziza ngo kubera yatanze uburundi yavuze ntazo gusubira umuntu bazotwegera akaga uburundi petero nkurunziza batateguye umuntu azogusubira ku mabanga hari umwese rero nasinajije burya kiyo kubitara muri hagaze zitangiye kwagiye kubiha abantu bajejwe amategeko burya kiyo kubitara muri muri icyo gihe rero gihagaze ndakemba byari biri gukora meditation mu nyuma kwa kandi harazi hashaho muri icyo gihe rero ndihagaze ndakemba byari biri muri manifestation ubuzi bwose bwarahagaze murazi hashaho mfara twe twakira ku munsi mfara byashimwe n'ubwo muri manifestation kandi bwose bwarahagaze rufunga mfara twe twakira ku munsi mfara byashimwe ubuzima bubyaze ko tubaho twamenyereje twamenye ko tujya inyuma gato muri mu makata tumaze kurusha byaze ko tubaho twebwe haje turavuga nigiriye imigambi inyuma gato muri mu makata tumaze kurusha abakiriya bamaze kugihagarika nishinge turi imigambi yo pasere narakoze mu mutakazi ko hari mu kirente cyane tukabona kamera nishinge ndacyamurusha pasere amwe nayo hari mu mutakazi telefone ya Android ayandi nishinge ndazafungura kuko amwe ndayaci amwe hari mu mutakazi telefone ya Android ayandi icyo turafungura kuko nitwari tucinjiza hari ibintu byinshi umva nari muzingira ngo kwa afise ngira ngo 2010
muri manifestation rero ahantu naba kwibarabara hari hamaze kuhasira ko twamushije ibintu byaciye bitangura guhindura isura hamushiye rero ahantu naba kwibarabara hari hacoko sindibuka ko bamushije ibindi hama ico gihe Imana yakoreye itangaza icamufata uburyo nashije abana nabonye kubitahura hako twabona ubuzima n'ibindi bandanye ikategereza ku buryo ntashobora gucagira inama numva ijwi rimbwiye ko twabona yuko ubuzima n'ibindi bandanye twategereza aho nimba n'abahungira mu Rwanda ukacagira inama numva ijwi rimbwiye yuko mugana ahantu Imana guhezera ababahuye simba ntunze wera ukabona yuko arahungirayo akazi ukora yashobora gukora ingaruka mubaza Imana guhezera ariko waramuye neza nakuvunze cyane Imana guhezera akazi ukora yashobora kugira ingaruka ntiyenda mushikira ariko waramuye neza umugenzi cyane guhezera sibona ko ahituma utagenda acandi ati rero wewe ikintu cyane ngiye gukora ntabwo sibona ko ahituma ati twara kamashini acandi ati rero wewe ati mbwa kamashini karakora umva yariko ati twara kamashini hamukore mbwa kamashini kakane umuryango yaneteriye umva abana bariko neza n'abahumishije n'abazima hama ati gukora niyo baryango ko mu mahema ye Rwanda ati abana babikunda neza n'abahumishije n'abarutse hama gukora niyo baryango ko mu mahema ye bari Imana yaje kudumbize ibyo kugira navye hama rero sasa akaza kugira itumva ronka kwari jambo kwari Imana yari yamudumbize ibyo kugira navye Imana rero sasa akaza hari yashushe nyine kuba seba hari frasa Imana rero yigeze yumva manifestation hari yashushe zabona niyo kuri Facebook baseba hari ati twerekereje umuntu twandikira ku zabona niyo kuri Facebook pure kamenye ndikira twe tukeneye rero nta mafaranga ku kandi imipira soko ndikira pure kamenye kandi gushika muri ville naho nta mafaranga ndikira byose kandi rero gucafata rero soko sinari kubifata kuko nari kandi gushika muri ville naho ngiye muri manifestation niko rero gucafata rero shikamo umva ntabwo nari kubifata abantu babona nyine kandi ngiye muri manifestation nyine ndakenda ndabashikamo no kuturasa kuko ubona abantu babona nyine kandi batari kuturasa je n'abafise nta barasa kandi gutanga amaraso kuturasa kuko urumva nta kugira ngo ni hano bakomeretse barasa batari kuturasa je n'abafise karatera amaraso cyagenda cyangera n'ejo ibyo bagira ngo ni hano bakomeretse basi cyangabwira ati rero n'abafise karatera amaraso cyagenda cyangera n'ibyo ndi kuyikora n'ibindi yabaye cyangabwira ikirere n'amafaranga mugabo nta mafaranga nyamara cyangera ashobora gushaka ikintu kuyikora imipira yebwe hama umupira ukaba amafaranga umupira cyangwa umupira nyamara cyangera ukene fise ikintu kare bino nani ahava nyine nta kibazo kera umva niko nikorera cyane nanje ukene fise ikintu kare bino nani ariko nta kibazo kaba niko fise nikorera nta kibazo mwari sinatahura ikintu genda bambaye yambira ngiresha bashize kuke tujana wabo cyatahura ahantu bari bajyaye hose yambira muri bashikiriza ahantu bashaka kintu tujana wabo amahera bajana muri manifestation yari yatunze imodoka isoko none abantu twanga muri cyo gihe baravuga atayamba amahera bajana muri manifestation muri ikora bajana isoko none abantu twanga muri atazohera kandi cyane kandi menshi nikora n'amashyamba y'akatari nakuramo kandi ndavuga ntiyaje ibintu bizohera cyo kumusaga reka ubwo rero cyasuka ngene rero abaye mucamuzo n'ibintu nahakwe inkunga reka nzobibabwiye ntabwo rero kuvuga mubandanye ngene rero abaye mucamuzo n'ibintu nahakwe inkunga reka nzobibabwiye ko ubutaje kurikirana haye bandanye musharinze azakabaye ikigaha musetse kubishimo ndashaka ko mwaka kumisi azakazaye byinshi by'akamaro azakuraye ikigaha tumunsi wondiwe ndashaka ko mwaka kumisi azatuzovugana ibintu byinshi by'akamaro tumunsi wondiwe byose nta cyo kuvuga nta muri igihe kirikira byagenze